Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, tukaba turi kwigenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka kuri Reveriyano NDIKURIYO, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi FDD, aho bamwe mu bagumya banga bakomeye cyane muri uyu mugambwe bo batanguye kumwagiriza ko nawe ari mu bariko baraburabuza ibikorwa vy'umukuru w'igihugu nyiricubero Varisito Ndayishimiye. Ariko mbere yuko tubageza ko ibi vyose bivugwa muri aya makuru, harabana n'ibiko biraba mu mugambwe uri ku butegetsi FDD, inyurana rikomeye hagati y'impande zompi. Reka twifurize buri murundi wese aho ari umunsi mwiza w'imyaka 61 iheze Uburundi busubijwe intahe yo kwikukira. Tukaza kandi kugaruka no kuvyatangajwe na Rufyiri yarongoye ishirahamwe Rukome kubirabana n'uyu munsi murano makuru. Muhaye kaze rero murano makuru aho woba uherereye hose ukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu, uherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze imbezi igihugu c'u Burundi nko ku mugabane wa Afrika, mu karere ka Afrika k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure. Reveriyano NDIKURIYO harongoye FDD asatiriwe na bamwe mu bagumya banga bamwagiriza kuba adashigikiye bigaragara ibikorwa vya Perezida Ndayishimiye. Inyurana riri hagati mu mugambwe FDD ahanini ririko riva ku murwi w'abagumya banga ba FDD ushaka gufata ibibanza haba mu ntwaro, mu rudandazwa, mu gisirikare no mu mugambwe, habanje kwigiza inyuma abashizweho na Perezida Nkurunziza. Uwo murwi ubusatiriye Reveriyano NDIKURIYO harongoye umugambwe bamwagiriza ko badashigikira bigaragara ibikorwa biriko birangurwa n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Amakuru hava mu mugambwe FDD atumenyesha ko iryo nyinyurana canke uruhigi rw'abahoze ari somambike ba Petero Nkurunziza ngo rwatanguye kuva Varisito Ndayishimiye yashitse ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere yahitanywe n'urwo ruhigi yabaye Pascal Nyabenda w'ishaka rya Nkurunziza yari kuba umukuru w'igihugu iyo iryo shaka ryiwe ridatsindwa. Ayo makuru nyene akatwemeza ko mu ntara ya Bubanza Pascal Nyabenda avukamwo Varisito Ndayishimiye ubwiwe wari we yabujije abari mu nama mpanuzwa-jambo y'amakomine ya Bubanza gutora Pascal Nyabenda ngo abe umukenguza amateka wo mw'iyo ntara, maze umukenguza amateka wo muri Seneri Daniel Bashemeze akaba ari we Varisito Ndayishimiye yashimye ko atorwa mu kibanza ca Pascal Nyabenda. Uwa kabiri uwo murwi ushigikiwe na Perezida Ndayishimiye wirutse ko yaba yarengiye Bunyoni yafatwa nk'umuzi canke ipfundo ry'abayoboka Nkurunziza. Naho bitoroshe ndetse bikanateba, Bunyoni uwo murwi waruhutse haruko umwinjije mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ubu rero uwo murwi ushigikiwe na Varisito Ndayishimiye ku rugamba rwo gufata umugambwe mu kwagiriza Reveriyano NDIKURIYO awurongoye ko badashigikira bigaragara umukuru w'igihugu mu vyo amwagiriza bikuru bikaba biri mu bice bitatu. Ubwa mbere ngo kuva arengiye Bunyoni hagiranye ingorane na Varisito Ndayishimiye, umugambwe ntiwigeze werekana aho uhagaze nk'uko bahora ubikora iyo habaye impinduka zikomeye muri politiki nk'izo. Bwa kabiri nk'uko ayo makuru ava muri FDD abandanya abimenyesha ngo Reveriyano NDIKURIYO yaranse yuko FDD bakira Varisito Ndayishimiye bamwingina ku igenekerezo y'umunani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 igihe yari avuye mu nama ya SADC yari yatorewemwo kubicegera ca kabiri c'utwara iryo shirahamwe.
ico gihe naho Perezida Ndayishimiye akaba yari yagiye abasendede FDD bariko bibuka imyaka 3 ihaciye Perezida Nkurunziza yitavye Imana, ibitoba vyarashimishije Reveriyano Ndikuriyo. Ikindi naco gikomeye Ndikuriyo yagirizwa ngo nuko yahinduye imirwi y'intambo y'umugambwe, ubu ngo baririmba izina ryiwe bakamwita umusubirizi wa Petero Nkurunziza, nkuko umengo Varisto Ndayishimiye wewe ntabaho. Ivyo biruhuka kandi mu gihe Varisto Ndayishimiye kwitwa Samuragwa asa nuko iki gihe bisigaye bimutera isoni kuvyitwa, we akavuga ko igihugu cari carapfuye ubu ariko aragisubiza ku murongo. Ni vyinshi rero bigaragara Perezida Varisto Ndayishimiye ariko arakora, kandi nanone rinyinyurana ririko riraba mu mirwi ibiri iri muri uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yoba bitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza, ndetse n'abari ku ruhande rwa Perezida Varisto Ndayishimiye rikaba bigaragara ko Varisto Ndayishimiye afise vyinshi vyo gukora mu guhindura igihugu c'u Burundi, yoba mu ngene abanyagihugu babayeho, ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe, ndetse no gufata abo bose bigize bakaboko bapfukamye mu nda abenegihugu bose akabinjiza amabohero, mu nyuma abenegihugu bagasigarana umwidegemvyo, ariko bamwe bakabona ko ataba kumufasha bahari muri iki gihe. Ibi navyo tukazogenda tubigarukako ku buryo butomoye. Twababwiye ko kuri uno munsi nk'uko bisanzwe Uburundi buringina imyaka 61 buhawe intahe yo kwikukira. Gabriel Rufyiri ati ngibi ibimenyetso vyerekana ko Burundi butarikukira inyakuri. Mu kiganiro Gabriel Rufyiri yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu w'iyindwi, akaba yarawuhaye ku igenekerezo ya 30 Ruheshi umwaka w'2023 ngo yuko iheze imyaka 60 iheze buhabuje intayo yo kwikukira. Gabriel Rufyiri we amenyesha ko hakiriho ibintu 12 bigaragaza ko igihugu kitarikukira nyakwikukira, na cane cane mu gisata c'ubutunzi ntarerya ngo utigaba canke ngo wigaburire utovuga uko wikukiye. Ivyo rero ngo bituruka ku kuntu inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore hatigeze haboneka uburongozi nyabwo bushobora kurengera inyungu zabwo bugashira imbere ineza y'abarundi bose. Ikindi ngo nuko kuntu niyo ndongozi zananiwe gutorera umuti ibibazo vy'igihugu zica zita amakosa ku bandi. Agira ati birababaje kubona nyuma y'imyaka 61 tucagiriza abakoroni ko aribo batuma tudatera imbere. Kubwiye ngo ibihugu vyose vyakoronijwe ntago vyama mu bibazo nk'ivyo Burundi, ngo niyo mpamvu rero atandongozi zobandanya zivyitwaza. Ati rero ivyo bimenyetso canke ingaruka vyerekana ko Burundi butarikukira nyakuri ni ibihe? Nkuko icivugo c'uyu mwaka hari twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegemvya, ngo birababaje rero kubona gushika ubu haheze imyaka 61 Burundi arico gihugu ca mbere kw'isi gikenye kandi vyitwa ko cikukiye. Ica kabiri ngo ntivyumvikana ukuntu igihugu kimaze imyaka 61 ariko kikaba kitagira indege irerura umukuru w'igihugu. Ica gatatu ngo gushika ubu Uburundi ntibugira ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Rufyiri avuga ko gushika ubu leta ipangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Micombero. Ica kane ngo ntivyumvikana ukuntu igihugu cikukiye kigira ideni ringana imiliyaridi 400 riza gukoreshwa amahera yo kubeshaho leta gusa, kandi ubutunzi buri hasi cane, aho ibice birenga gato 70 vy'abarundi baba mu kigero co munsi y'ubukene. Ica gatanu ngo ntawovuga ko Burundi bwikukiye nyakwikukira mu gihe hashobora guhera umwaka abarundi batazi neza iyo bazokura igitoro. Icandwi ngo ntivyumvikana ukuntu gushika ubu mu gihugu cikukiye umupfasoni w'umurundi abandanya kuvyara 6 mu gihe ibice 61% vy'ugaruka rwaciye ku ntebe y'ishuri atakazi rufise. Ica munani ngo ntawovuga ko twikukiye mu gihe hakiriho ibihumbi vy'abana bakiri mw'ibarabara, mu gihe hari akarwi k'abantu 10 bigaruriye igice kinini c'ubutunzi bw'abarundi bose. Ikindi ngo ntivyumvikana ko igihugu covuga ko cikukiye ariko ivyo gishora hanze bingana ibice 20% kikinjiza ibice birenga 80%.
Icacenda ngo ntivyumvikana ko wovuga ko igihugu cikukiye kandi igisata c'intwaro mu mashirahamwe ya leta kiganzwa n'inzego za politike. Icacumi ngo gushika ubu abajejwe intwaro n'imigambwe baracafise igitsure ku butungane no ku nama nshingamateka. Ngivyo navyo rero ni ikimenyetso cerekana ko Burundi butarikukiranya kwikukira nk'uko bivugwa na Rufyiri. Icacumi na rimwe ngo ntawovuga ko twikukiye mu gihe gushika ubu nyuma y'imyaka 61 ata bushobozi dufise bwo kuvyaza umusaruro ubutunzi kama bw'igihugu. Ica cumi na kabiri hari naco ca nyuma ngo birababaje kubona gushika ubu vyitwa ko twikukiye kandi tutaragira ku rugero rwo kubahiriza umwanya. Atanga akarorero ku kuntu amanama menshi usanga atangurwa acerewe. Ivyo kandi ngo vyiyongera ku kuntu abasirimu batacubahiriza abakene. Gabriel Rufyiri akaba atanga akarorero aho nko mw'ibarabara usanga abafise imiduga batubahiriza utuyira tw'abagenda n'amaguru canke ugasanga abafise imiduga batubahiriza amaferuje. Ngibi rero ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Rukome atangaza ingene ngo atangaza ibimenyetso vyerekana ko Burundi butari kukira nyakuri. Mwumvisemwo ibintu 12 vyose yavuze bigaragaza. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.